ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 21 Mukakaro umwaka wa 2021, Daniel Geraze Ndabirabe yagirishije inama abarongoye amashengero mu ntara ya Cankuzo, aho yafatiye ku mashengero yamashamirana kubera icicumi n'inyubako z'amashengero, ashikiriza ko bazosubira gupfa icicumi ko nta manza zizosubira kuba, ngo ahubwo bazoca babwira umushikiranganji agende arabe agasanduku kirimwo aca agatwara amafaranga ayashire mw'ibanki ya BRB mu mutungo w'igihugu. Rero ngo nta rubanza rwo gupfa icicumi ruzosubira kuba, kandi ngo kuri bamwe bahora bapfa amashengero cabwira umushikiranganji ajane igipapuro canditsweko ko inyubakwa ibaye iya leta hama bashireko igufuri. Kuri uyu wa gatatu mu nyubakwa za Mount Zion Hotel aho ni mu gisagara ca Bujumbura, Japhet Gentil Ndayishimiye amaze imyaka 3 arongoye umuryango w'abarundi baba mu mahanga diaspora, yuguruye icese indwi yahariwe diaspora mu Burundi. Akaba yashikirije ko umurundi wese afise inzu ya nyakatsi agiye kubakirwa na diaspora inzu n'imiburiburi y'imiliyoni 2 z'amarundi, kandi ngo bana b'iyo miryango bazoca bakurikiranwa kugira ngo bige neza. Ngo muri uwo mugambi ngo bagiye gukorana na leta kubera leta yifuza ko ata murundi yosubira kuba mu nzu ya nyakatsi, kandi ngo kugira bikunde uburyo ngo buriko buregeranywa, kandi hari n'ubundi buryo buzova mu biteramo vyateguwe mu kongereza ayo inshuti n'abagenzi bazoba begeranije. Ku magenekerezo ya 2021 Mukakaro umwaka wa 2021 habaye uruganda ku bijanye n'intambamyi abakenyezi bagendana ubumuga bahura nazo ku kazi, rwatunganijwe n'urunani rw'ibigo vyitaho abagendana ubumuga mu Burundi. Muri urwo ruganda zimwe mu ntambamyi bakunze guhura nazo zarashikirijwe, ngo abakenyezi barabinuba kandi ngo barabagaya. Ikindi ngo ntibaronka akazi kuko ngo niyo bagiye gusaba akazi ngo bakoresha banabaha n'ikibazo ngo barabe ko bashoboye. Izindi ntambamyi nazo ngo nuko abakenyezi babura abagabo, canke abafise urugo nabo ugasanga agashahara bahembwa gaherera kubabafasha kwiyunguruza canke ababasobanurira ibiriko biravugwa. Mu ntara ya Cibitoke komine Rugombo imiryango 29 ishikiriza ko hari abantu baje bavuga ko batumwe n'ihinguriro ry'ipampa Kojako baratema imirima ingana n'amahegitari 17 aho ni ku mutumba wa Rukana ya kabiri. Bakavuga kandi ko ikibababaje ari uko bituye ubutegetsi ariko ntibabatunganiriza. Kubw'urongoye Kojako abo bantu ngo ntibigeze batumwa n'iryo hinguriro. Buramatari w'iyo ntara nawe agasaba ko hobaho ikurikiranwa mu butungane ry'abo batemaguye iyo mirima. Kuri uyu wa gatatu mu nama buramatari w'intara ya Ngozi yagirishije abadandaza b'ibinyobwa vya Braludi, abadandaza b'isukari, abadandaza b'isima ya Biseko, yabashikirije ko uwuzofatwa yadugije ibiciro bisanzwe bizwi bazotangishwa ihadabu ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ku
kuri uyu wa kane igenekerezo ya 22 Mukakaro umwaka w'2021 mu kigo Alliance Franco-Burundaise c'Igitega harerekanwa amareresi 3 yabaye aya mbere mwihiganwa Smartphone Film Competition yeruka gutunganywa n'ikigo ndangakaranga c'abafaransa IFB mu gihe c'isaha 10 kandi haraba n'ikiyago ku bijanye n'amareresi mu Burundi. Inyuma yaho mu kwezi kwandamukiza ibarabara riva kuri Terrain Tempête rija ku kivuko ca Bujumbura ryari ryugawe vy'agateganyo bivuye ku mazi yari yaduze cane akaguma aja mw'ikaburimbo. Kuri uyu wa gatatu umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari kumwe n'urongoye ishirahamwe ryo gutunganya no gusanura amabarabara mu Burundi Agence Routière du Burundi buguruye igice kimwe c'iryo barabara. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 21 Mukakaro abakozi b'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Onatel Burundi bahagaritse akazi mu mwanya ungana n'iminota irenga 30 bakaba bariko basaba kuronswa umushahara w'amezi 4 ngo boba baheraniwe, bagasaba kandi kubandanya batangirwa intererano mw'ishirahamwe ryo gutegekaniriza kazoza n'iryo kuvuza abakozi ba leta. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe we avuga ko abo bakozi baheraniwe nyabuna amezi 3 ariko ngo bogwiza umwimbu kuko ngo bahembwa ari uko binjije. Kuri uyu wa kabiri urwaruka rwo mu muhari w'abaskuti bo mu karere k'Imbo rwarifadikanije n'abarongoye zone Nyakabiga mu gikorwa co gusukura no gukura ibisigarira vy'amakioske ahahoze agasoko munsi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi mu ntumbero yo gushigikira umugambi w'igisagara ciza kandi gisukuye. Mu gushimira urwo rwaruka abarongoye zone Nyakabiga bakaba babatekereye akaganuke k'ibiro 50 vy'ibiharage bikazobafasha mu minsi bazomara muri Kondete kuri ETS Kamenge. Iradiyo ijwi ry'umukenyezi kuri uyu wa 19 Mukakaro umwaka wa 2021 yatunganije uruganda kubamenyeshamakuru bakorera amaradiyo yegereye abanyagihugu n'abakorera ibimenyeshamakuru mu ntara ya Gitega. Hari mu ntumbero yo kumenyesha uruhara rwabo mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina bakoresheje ubuhinga buhamagarira abagabo kugira ubugabo bwiza n'abakenyezi kugira ubugore bwiza. Mu gisagara ca Bujumbura ku ruzi Muha ugusiduka kw'inkombe kurabangamiye ikiraro kiri kw'ibarabara rya Bujumbura Rumonge. Ku ruzi Ntahangwa naho hafi yaho bita ku Mugoboka ya mbere hari ibimanga ndetse n'inzu zimwe zabomotse. Abanyagihugu begereye izo nkombe z'inzuzi bagasaba leta kugira ico ikoze kugira ngo izo nkombe zikorwe imvura itarasubira kugwa. Mu ntara ya Bururi muri komine Songa umunyagihugu azwi ku izina rya Ndayegamiye Konia aba ku Kiryama avuga ko afise inzu irimwo urusyo kandi ngo niho yaziga igitunga umuryango umunsi ku munsi, ariko kw'igenekerezo ya 20 Ruheshi uwitwa Atanaze Hatungimana yugaye aho hakorera iyo mashini ngo kubera iyo mashini musiturira inzu yubatseho ze ashirako amagufuri. Uwo Atanaze Hatungimana ni umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Bururi. Nyene inzu asaba ko yotunganirizwa agasubizwa inzu yiwe kubera ko ngo niho akura ico rirenga. Kuri uyu wa gatatu urubanza rw'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bururi
muri sentare y'iyungururizo i Makamba ntirwaburanishijwe rukaba rwungururijwe ku munsi wa gatatu w'indwi iza. Impamvu ngo nuko uwagirizwa atitavye kandi ata n'insiguro n'imwe yatanze. Umushikirizamanza akaba yagirizwa gukubagura umwigeme w'umunyeshure w'imyaka 17 i Nyanzarake mu ntara ya Makamba kw'igenekerezo ya 21 Ntwarante uyu mwaka turimwo. Dutandukire amakuru y'inkino. Nyuma yaho urukino Burundi na Eritrea rwari rwahagaritswe ejo kubera imvura yari nyinshi, rukaba rwabandanije kuri uyu wa gatatu mu gitondo, umugwi serukiragihugu Burundi wasezereye wa Eritrea mu kuwutsinda ibitsindo 3-0. Kuri ubu Burundi buzosubira gukina urukino ku munsi wa gatanu isaha y'9 kandi bukaba bumaze kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu gice gikurikira nubwo bwotakaza urwo rukino. Kuri ubu intamba ziri mu kibanza ca mbere n'amanota 3 n'ibitsindo 3. Ethiopia nayo ikaba mu kibanza ca kabiri n'inota ritarenze 1, nayo Eritrea mu kibanza ca gatatu n'inota 1 n'ideni ry'ibitsindo 3. Umunonotsi Venuste Niyongabo yigeze guserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu wa kabiri yaremesheje ikiganiro ku bamenyesha amakuru aho yashikirije ko Abarundi bohindura ingendo bakamenyera gukorera abanonotsi ibikenewe kugira igihugu kironke benshi. Kubw'ivyo ngo n'abarongoye amashirahamwe y'inkino ngo bogwiza amahiganwa mu gihugu. Akaba yagiriye ko atanga impanuro ku banonotsi b'Abarundi baserukiye igihugu muri Jeux Olympiques z'i Tokyo. Mu gihe amatora yo kurongora ishirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU ategekanijwe kw'igenekerezo rya 8 Myandagaro uyu mwaka turimwo, Apotre Jean Paul Manirakiza niwe yashizwe imbere n'umugwi wa Aigle Noir wazowuserukire mu kwitoza muri ico kibanza c'ugiye kuyobora. Kuri ubu nta wundi haramenyekanisha ko azokwitoza muri ico kibanza. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.